ariko n'ukuri Ririkumutima rubahuka guhangara umwami n'abanyamabanga biwe. Mugabo rero ndagwenda garutse eregisha k'ikintu agiharanira kandi noneho yanabishitseko. Mu minsi heze twararabiye hamwe ingorane Mwezi Gisabo yagize. Ico twokongerako nuko inyuma rupfu rwiwe bitoroshe ko asubirizwa. Muri kino kiyago turarabira hamwe ingene vyagenze. Turababwira kandi uruhara rwa Ririkumutima, umwe mu bamikazi biwe. Nkuko vyari bimeze muri kahise ku Burundi, mu mico yo ku ntwaro ya cami yarateguye umusubirira. Uwo nawe yari mbikije, mutaga mbikije. Uwo niwe yari yatoye azomusubirira. Mugabo rero mutaga mbikije yari umwana atari yavutse ku mugore wiwe akunzwe cyane, kuko mu bagore biwe warakunzwe cyane yari uwitwa Ririkumutima. Ririkumutima nawe nyene yari yifuje ko mu bana biwe hobamwo uwoba uzosubirira umwami Mwezi Gisabo, ariko abisaba Mwezi Gisabo aramubwira ati ntivyokunda, dutekereza gukurikiza imico nkuko abadutanguriye babigira. Ariko none Ririkumutima yari muntu ki? Ririkumutima baratubwira ko yari umugore w'inkundwakazi cyane kuri Mwezi Gisabo. Gusa nibaza ko Mwezi Gisabo hari akantu yisigarije, ntiyamubwira ivya mutagambikije. Nibaza ko Ririkumutima wewe yarabaye desi abonye ko mutagambikije ari watowe nk'uwosubirira umwami. We yiyumvira ko azotora muri bajya abana biwe. Kiretse ko yari umudamu umwamikazi w'inkundwakazi, biraboneka cyane ko yaraciye ubwenge, nubwo butari ubwenge, kuko ngo ubwenge butindi buhenda inshuti. Ujya mudamu ujya mwamikazi yaraciye akenge, kandi uri kuraraba ashobora kuba yaraganze umwami, narijya babonana umwanya muremure. Baravuga ko Ririkumutima yabaye desi abonye mutagambikije ari wabaye umuyahiki. Niho yacagira ry'amayeri rero yo gushaka kumwicisha. Kumwicisha navyo ntivyari bigoye, kumva Ririkumutima deja ngo umwami yari yaramushize no muri conseil yabo n'abanyamahanga. Yarimwo muri conseil y'abanyamabanga. Turahejeje kubona ko Ririkumutima yahavuye aja mu bafasha umwami mutagambikije gutwara igihugu. Yahavuye yavyifashemwo gute? Mutagambikije amaze kwima, baravuga yuko atoba yarorohewe cyane, kubera uyu Ririkumutima ka kantu yahora yiyumvira yuko umwe mu bahungu biwe ashobora kuba ari we abumwami, hanyuma ntivyakunda. Uri kuraraba baravuga yuko yoba yarakagumanye kuko mu nyuma nkuko babivuze niwe nyene abahungu biwe nibo baza baravuga yuko aribo bishe uyu mwami mutagambikije. Afadikanijwe nabo bahungu biwe. Ivyo mwavuze bindi hari bindi bavuze vyerekeye ingene mu nyuma mbikije, murazi ingene yahavuye bamukuraho amaze kugira mariage nangeza hayo nyine bamwambutsa bangura mwene wabo umuhungu wa Ririkumutima. Mwene wabo na nduwumwe niwe rero yagiye kurenga ibigo kwa ngeza hayo mbikije atari hari, aje rero amusanga arahari, niho mbikije rero aramukomeretsa. Bantuze rero abo bivukana na mbikije aribo bandi ubumwe cyane cyane, ubumwe bakarabona baca kugira ngo bihore. Uyu mbikije naho yari umwami ati aratwiciye mwene wacu, nawe rero bacaba nawe nyene baramukomeretsa acarapfa.
nangeze hayo nyine wamwambutsa nawe nyine baca baramwica Ririkumutima yari yamaze kuba umugabekazi mu nyuma yapfuye yari umugabekazi nyene mu 1917. turabonye ko Ririkumutima yagize uruhara rukomeye muri politike y'ico gihe. None Abarundi ba kino gihe babona gute uwo mwamikazi? Ririkumutima nanje sinovuga yuko yari intwari canke yari umumenja, ariko nanone nokoresha iyindi terme ngira muraza kumfasha mu Kirundi, ariko nokoresha terme yuko yari machiavélique. Donc ego la fin justifie les moyens, ko ahantu hose haba hariho obstacle yategezwa kuyelimina, yategezwa kuyikuraho uko biri kose, kuko ntiyari umugore wa mbere wa Mwezi Gisabo, ariko wewe yaraparvenye kuba umugabekazi. Yarasimvye bari abandi bose b'imbere araba umugabekazi. Urumva yuko yari novuga gute, yategerezwa gukora igishoboka cose kugira ashike ku ntumbero ziwe. Murabona harimo ibintu vya politike bikomeye byo kukontrola politike ya royauté ico gihe. Yagira ati mbaye umugabekazi nzoba afise ijambo, kandi urumva hanyuma ingene yakuye habo bantu naho ati yari umuntu mubi niki nibiki ivyo kuba umuntu mubi niyumvira ko bitaturaba cyane. Nukuraba ni ntuze ureke morale we bya morale umireke, kuko uraba politike yarondera, kuko politike niyo yarondera politike. Eske yarayishitseko abadagi baramwemeye, ababirigi baramwemera, hanyuma arakontrola le pouvoir hamwe nabo bahungu biwe. Nimutubwire namwe mwari muzi Ririkumutima nico yamaze muri kahise ku Burundi, mwobivuga kwiki?